tuvuye mu nama twakoranye n'abaserukira abakozi n'abakoresha muri ntara nziza ya Gitega nk'uko mwabyumvise twabikoze mu ntumbero kwereka gusubira kwibutsa abakozi n'abakoresha uruhara ntangere bafise mu iterambere ry'igihugu. Twaje rero kuvugana nabo ni mwabyumvise ko ari intango dutangura muri ntara ya Gitega kugasoza mu zindi ntara zose kugira tumenye ibyo abakozi bagona natwe tumenye aho duhera mu gutora inyishu, aho tubandaniriza, aho twari tugeze kugira tumenye aho tutarashika tubikore. Ibibazo byinshi mwabyumvise byabajijwe kandi mvuye ngaha mubibonye yuko bagiye banyuzwe kandi bumvise intumbero twabahaye yuko kujya ku kivi mu masaha atekanijwe yo gukora akazi uko bateza gukorwa kugira dushikire umwimbu. Murabona muti hari ikibazo cyagumye kigaruka mu bibazo kitavuzwe neza cyangwa kitahuje ikwiye. Nibaza ko mwanyumvise nabi. Sinavuze ko ibiharuye isaha byaheze guharurwa. Nababariye nti iharurwa rya mbere ryari ryabaye habaye amakosa, bica bituma umugwi usubira kwiga icyo kibazo kugira hajeho itegeko. Iryo tegeko rigiyeho ryaramaze kwigwa mu n'amashikiranganji, rigiyeho ufatiye kuri tutubereye twari twabaye mu harura ibyo bya mbere ni ibintu bikorwa umunsi umwe iminsi bikabiheze. Iryo tegeko niryo rica ryereka ingene wa wundi yakora ikosa rikosora n'umunsi umwe n'ibindi n'umunsi umwe. Nawe nibaza yuko umunsi ryo byaho byoca kandi si umunsi ni ukuvuga ryaragiye gutegurwa hasigaye ko ikigwa ko umukuru w'igihugu kugira kuja mu ngiro kugira icyo bagize kitwara. Rero norimesha abo babyiteze bose yuko ibitego ko byakozwe hanyuma nta mutsi n'umwe wishibere kandi ako nshagaruka ko hari wabakiri mwe nta navuze afite amakenga ngo ko byatowe byasiwe mu kwindwi 2023 uno munsi ngo bizoharurwa guhera iryo tariki. Ni kuvuga nta kuvuga ngo kwa kabiri cyangwa kwa gatatu iyo deblocade izoba nta rero izojamo kuko izoharurwa neza nk'uko bya tariki byasinyweho. Ubu ni ugutunganya ibyo bintu neza by'amategeko kugira bice bijya mu